equipe yitwa Real Madrid ho imvune zigaragara zibonekera cyane muri defense centrale ndetse no muri defense yose banashaka kurondera equipe yitwa Real Madrid. Equipe tegira Carvajal, equipe tegira Militao, tegira Rudiger, tegira David Alaba, tegira Ferran Mendy. Amagebe bigaragara ko kuri Barcelona bobo wanashaka tunahahere atu cyangwa se Varel iri yajute ku mugabo yitwa Leandro Balde bigaragara ko ashira ku marikipera mu rukino rwa El Clasico. Yo bari imwe muri atu zigaragaza ko Barcelona uravye bagarukanye Balde nivyo baraza ko batagira witwa Gilles Olivier Koundé ariko bigaragara ko witwa Eric Garcia yamusubiye neza mu rukino rwa Inter de Milan. Kugarukana Balde tagira Gilles Koundé hari ico byo kwicira equipe yitwa FC Barcelona no El Clasico ku munsi w'Imana cyangwa Balde ko bigaragara ni Varel ajouté uko bigenda kose. Bon, kwa Barcelona hari abakinyi jewe novuga ngo uno munsi bagera nko kuri babiri. Fisemmo akarorero inshuro nyinshi maze ko babone bavuye mu mvune bazana ya niveau bari bafise. Hari umwana yitwa Pedri Gonzalez, hari no musore yitwa Frenkie de Jong hagati mu kibuga. Nibo bakinyi buri gihe bava mu mvune bagaruka ari babandi bavunika, bagaruka na ya niveau bavunika bafise. Balde iyi saison siniyari bwaba bare ngo ndabe Balde ingena garuka meze. Mugabo na muzi ndemeza ngo Gerard Martin ntaca atariko aratanga muri equipe ya Barcelona ariko mu bijanye no gukina Barcelona yarasubiye hasi. Kandi mu bijanye no gukina kwa Barcelona Balde afise nk'uruhara ruteye ubwoba. Balde afise uruhara kwa Barcelona gukina roka kungana no Pedri Gonzalez afise mu mediateur. Kuko ni umwe mu bakinyi boko nimero 3 badugana baro neza bacenga bazi kugarda baro ukabona ngo muri construction ya jeu bariko barakina Barcelona Balde arifise mu ruhara binaza gufacilita umugabo bitwa Inigo Martinez rego ugiye kuraba Martinez akora ama couverture menshi ku mwana yitwa Gerard Martin kandi Martinez nivyo mu défenseur central mwiza gukora ma couverture haba ku mpande kuri kabiri cyo kuri gatatu nivyo vyo mu défenseur mugabo il y a des couvertures mu défenseur akora ukabona ngo harimo kwitanga sacrifice uri kuri yo poste ya mutanya kazi bisigwa ngo Balde akigaruka haraza gusubira kubaho stabilité muri defense. Inigo Martinez na Kubarze bumve ko babaye stable ndavuga mu gihe yo bagarutse afise niveau imwemerera kwitwa umukinyi wa Barcelona ku rukino rwa Clasico kuko kwa Clasico hano nibaza gatakaje niveau ko nakweza amazi nyuma y'ikibuga ya ariko ndiko ndavuga ibi dukunze kubibona kenshi umukinyi ashita iyo yagize imvune ya magic kireka hanze y'ikibuga gukina Clasico so kumva ngo witwa Balde so kumva ngo witwa Pedri era guritwa Pedri niveau wazanyo wa munsi ikubanye mbifati bakamuha umwanya afata akabiprove mugabe icambere no kugarda rega cohesion equipe no kugarda cohesion yawe novuga ngo ifise abakinyi 11 beza nako ya effectif yawe abakinyi 11 beza batangura mu kibuga mugabo no munsi Barcelona igiye gukina Clasico ibuze Eremacle muri equipe ya Barcelona twa Gilles Koundé muri mu nkino za Clasico Balde ndabona Clasico ya munaniye mugabo Gilles Koundé kuva yinjira muri Barcelona agakinishwa nka nimero 2 apa nimwe vya Xavi Hernandez yicwa nubwo akamuzana muri Axe araja kuri kabiri sindigera mbona umunsi Vini anetralije Koundé nkuko yana netralije Arojo nivyo Vini nta mu defenseur atagora mugabo buryo Koundé agogwamwe na Vini sibwo Arojo yagogwamwe na Vini Arojo arapanika Koundé ni wa mukinyira bizi ngo ni fort defensivement sinyaruka mugabo technique ndi nayo Arojo yagomba gusidukana n'ivyo biguvu vyose agaterera ku mwana twa Vini n'ico gihe biguvu ntibeza ngo bikorohuye no mukinyi mu technicien na hantu rero ngaruka nkabona ngo Balde agarutse muri Barcelona irasubira na stabilité kuko Garcia arakina nubwo koje hagati ya Lamine Yamal atari kirenga mugabo mbijanye no gukina Garcia ni mwiza ibaze rero cira kipera wa Balde wavunikisha akagaruka afise ijya niveau Barcelona ndasubiye iheme iboneka akanya ko gutembereza baro hagati mu kibuga iboneka akanya ko gusura kuronka Rafinha mwiza yidagadura kuko nimba hari ikintu no kwemera yuko umugabo witwa Martin yimye Rafinha ni uko kunuko kunywana nimba aduganye baro Rafinha irekipera agakora umu defenseur agakora de double akamucomekera pass ako kanu kwa Martin ntaga hari mugabo umwanya n'umwanya abantu bibuke Clasico y'ibitsinda 5 kuri 2 bariko bitwara Super Coupe d'Espagne igitsindo cha Balde buryo cabonetse Lamine Yamal aduganye baro comekera Rafinha Balde cha double akuduruye umucomekera pass akamenya ngo ndatanga pass canke ndatsinda ivyo rero nivyo bintu bibuze kwa Barcelona no muzi Marta ariko atanga ama assist ariko construction de jeu iri kwirapfa kubera ibijanye no gukina kuri Marta kirenga none baciye banabura na Koundé mugende yemeza ko Lamine Yamal hari ikintu yabuze ku nkino za Inter de Milan nk'urukino rukurikira go gusubiza je ndemera ko Lamine Yamal hari ikintu kinini yabuze kubura ku Gilles Koundé
uko kuntu ko kumva ko we na Kunde baramaze kunywana arabizi ko hari aho nshira baro ngasanga Kunde yamaze kuhagera Kunde hari aho nshira baro agasanga nanje nahageze cohesion yarabuze turashobora dusura tubone equipe igaruka yuzuye ikine nimba mediane numero 10 umugabo witwa Daniel Ror mu bizo wa Viance umugabo Barde kenshi arakinira hagati mu kibuga gusa reka jewe ibinda bikombine na situation ziri muri equipe zose muri rusange kuko bigaragara ko Barcelona yakozwe ko cyane na nibura rya Barde kuko hagarutse mu itangazamakuru cyane umugabo yitwa Gerard Martin mugabo yemeje isi y'umupira w'amaguru kuko yabaye homme du match muri Liga nyuma yo kuba homme du match aba muri 11 baranzindwi mu nkino zo gusubiriza muri kimwe cya kabiri gishica match ya Champions League bivuze ngo statistiquement ivyo umuntu aba yatanze Martin yatanze vyiza ko yarabaye muri beza equipe vise mugabo tugiye kuraba muri cohesion rero ya equipe valeur ajoutée exploit individuel equipe attaque ku vitaka juitwa Alejandro Balde twayivuze neza no ku ruhande rwa Jules Koundé twabonye uhengetseyo rimwe na rimwe umugabo azwi izina rya Eric Garcia nivyo ni mwiza mugabo twabonye numwe mu bagabo bahura n'ibibazo mu gihe n'umwatakanyaruka kandi bivuze neza kuri Vinicius Junior nimba match Inter do biravyagaraga ngo numwe mu bakinyi ari for muri construction mugabo mu kuzibira bigoye uraza kuzibira attack irimo Mbappe na Vinicius araryoherwa nuza kubushirayo araryoherwa no gukina gusumba ku defend akora amabara bivuze ngo ni ibibazo biri muri equipe ya Barcelona ivyo biza ari ibibazo biniyongera wona shima mu nteguro kuko resultat nabivuze yino match yaza kubiduha isura ya match kurikira ikarata z'umuhondo ziraba nyinshi twumvise Hernandez wariwe kandi wibuke ngo haruhande y'abakinyi bagarutse bavuye mu mvune kuri kurande kwa Barde na Robert Lewandowski yagarutse kunda dahari n'abakinyi bitwa ko babasubiriye bamazigiye bakina ama prolongation barushe ivyo nimwe mu bintu menyereza yitwa Dieu sans suite ategezwa kujera mugabo ati bagiye kujera Kaya Rafinha ari averti Kunde yavuritse ari averti umugabo yitwa Pablo Gavi nawo mu minota 2 muri Clasico biroje ko Gavaro nka carton jaune ko yogwana no kugwana yokora ikosa yofatana amashati na Vini ukabona ko ironka carton jaune bigize gute byoroshe ukongera ko Inigo Martinez bivuze ngo baragwana nuko abakinyi ba backup barushe gutora ritme y'abakinyi bavuye mu mvune nono kujera pression ya match ku buryo resultat ya match ni yabambi ibaze nk'ubu wewe uronse resultat muri Barcelona uciuja gukina na Espanyol Barcelona dafite Rafinha na Inigo Martinez Barde yavuye mu mvune peut-être niyo gwego wari wifuza même chose kuri Lewandowski Kunde ntaragaruka ucokina match ya Espanyol Barcelona meze gute noneho baca bashimangira ati twebwe nimutware igikombe kuri batch zacu noneho nibataba bayisivye ngaho mugabo waragize resultat probablement baca basiba match ya Bilbao canke ya Villarreal bigishoboka mu biharu utatsinze Real de Madrid kabara kaga kuri equipe ya Barcelona mugiye kwa Real de Madrid nabo bari mu iyo situation nyene kuko muri bimwe mu byumenyereza ategerezwa kujera wewe abo yavunikije bose kugeza ubu ntabahari hari wagarutse ari mu bihano ariko kandi yanabazwe ntiyagaruka iyi classique iri compliqué David Alaba ntaragaruka Kamavinga ntaragaruka Ferran Mendy ntaragaruka Eder Militao Daniel Carvajal abo bose ntibaragaruka iyi classique iri compliqué ku mugabo yitwa uyu mugabo wa Real Madrid situation zimwe si zimwe mugabo ziba compliqué en fonction ya avantage umuntu afite ya nico gituma ndakubwira nti zino situation si zimwe burya Antonio Rudiger aje kugira ikibazo c'imvune kubera ibibazo by'uburuhe novuga ngo yaramazemwo bivugwa ko yarageze kumeza agera nko ku 8 bagenda bamuha imiti y'ububabare imbere y'uko urukino ruza kubuka abona ngo ariko akandakandirako mugabo no munsi mw'abantu b'Imana nivyo Lewandowski nta kintu yatweretse imbere Inter do Milan mugare Lewandowski ashaka kuri Lewandowski tumubona kuri classique abari Lewandowski atanga akazi gateye ubwo mu defenseur uco bibazo office Chouameni office n'umwana twara ura Asensio muri axe central office Vasquez kuri kabiri canke Fede ufise Garcia kuri gatatu ucuhura na Lamine Yamal uhura na Rafinha bubamfu no Lewandowski hari ariko kandi muri y'amakuru yane animeza ko witwa Arda Güler ashobora gutangura mu kibuga ya birashoboka ku munsi w'Imana nkuko ngere mazimi Real Madrid gukina na Barcelona muri kino gihe Arda Güler umwicaritse ni ejeki komeye kuko numwe mu bakinyi atagutsinda igitsindo ya pasi imwe ibura muri Madrid zimwe za Cruz imwe mwatakaro nkuko acuvuga ati abafana barahagurutse nibwigizindo kitarajambo uno musi yibaza Arda Güler gusumba undi mukinyi wese je niko kana ariko ndagaruka ko peut-être nyine Arda Güler ni situation eregana uno musi amazimisa akoresha kwa Madrid ni situation yo kuruha deje no musi agomba tangure guhabwa inkino zo gutangura za El Clasico bon sinovuga ko arushaho ko nta kiramurusha niwo mwanya wiwe mugabo wibuke nabo rero situation tuvuge ngo batsinze Barcelona bashaka kugumana ino consistency muri matches 3 FC Sevilla Real Mallorca ndetse na Real Sociedad sivyo ni match bazo bagomba kudatakaza kugira ngo bashobore kuba botwara igikombe ibaze rero muri izo match
umwanya n'umwanya Daniel Ceballos, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni na Jude Bellingham nabo bose Spain. Yeah. Ko deje nabo bari averti bafite karta zine z'umuhondo. Utayironse kwa Barcelona, urayironka kwa Mallorca. Ibaze gukina na Mallorca kuri Real Madrid. wabuze Jude Abari mu mvune ugacagaza nka Jude na Ceballos na Tchouameni. Hazard Clasico ikaba Clasico Madrid kanetraliza Barcelona, Martinez arajya Jone, Rafinha arajya Jone, Barcelona kanetraliza Real, Jone ya Tchouameni irahari, Jone ya Jude irahari, byanga bikuru banetralizanya bareka nta match ya Clasico uza uri Barcelona uzuri Real Madrid ufite abakinyi bane bari averti batatu muri bo bashobora gutangura mu kibuga umbwire uko bazawukina na 90 minutes atakarita z'umuhondo baronse biragoye cyane kuko Jude aratangura match, Tchouameni aratangura match, nuno mugabo squeeze ya Daniel Ceballos probablement aratangura match kwa Barcelona. Nivyo kunde yavunitse Gavi aza gutangura match, ariko ku bice byinshi kwijana Rafinha niba yatanguye match na Inigo Martinez, urambwira yuko ku bice byinshi kwijana nka Inigo Martinez pressure bakorera ko defensive Michael ino equipe byoroshe ko muri 59 match ya Clasico ta Cartaros. Gavi womba mbona yuko ni atanakoze nikoze yarashobora kuyironka kuko gushwana gushamana n'abakinyi ba Madrid nivyo vyiwe ko banza guterana amajambo. Ndazi hano hazoba hari mu kibuga amajambo menshi agaruka ku buryo Vini Kagavi kagumye kamucomeka kamwibutsa ibintu bya Ballon d'Or ati muze we ko anyemereye Ballon d'Or mbegiri nabo baraza ko bagaruka ati kuyu mwaka mwavuga ko ibikombe objectif ari bitatu ico muri ko murazana muzani Espagne niki ashobora no kubacomeka ati mwe muri ko muraserukira Espagne gute iyo Madrid itakizanye kumenga mwe ni mukizana ugasanga n'utuntu tu Brad Offer tugomba kumwanya n'umwanya two gushamira ugasanga abakinyi kuronka ikarata biragize gute biroroshe nico gituma izi situation nagaragaje kuzihuza na situation ya Barde nubwo Barde umenga niwe yitezwe kugarukana muri yo mundu nivyo jewe sinogira amakenga kuri performance yo kuko umukenya aruhutse 2 semaines voire même 3 semaines atakweza amaze mu mvune atankino none ari nkino 10 sivye no fata match yavunikiye ko uhera ku rukino rwa Deportivo Alaves fata match yavunikiye ari Deportivo yari Cedric Ganes yari Cedric Ganes reka turabira Cedric Ganes bakina Inter domina match zibiri bakinye Real de Madrid muri Copa del Rey kandakuzanire bakinye na Celta jya bakinye na Celta bakinye na Celta Vigo ari nyinshi ni match zitana sivye Bardi ya kandakuzanire inkino ko mukinya sivye 5 match kandakuzanire inkino equipe umusore twari Leandro Bardi sivye muri interval y'imisi 10-15 mumbwiye ko yamaze gutakaza ritme turabye ugwego witwa Leandro Bardi yarageze kandakuzanire inkino umwana yitwara X Bardi yasivye ubona yuko ikipe yavunitse kuva kuri Cedric Ganes iya ugiye kuraba kuva kuri nta nkino zitanu ziri asivye match ya atsinze biri kimwe asivye zibiri za Inter nizibaye zitatu yasivye Borussia Dortmund Real Madrid asivye match ya Mallorca na match ya Celta Vigo inkino ziri hari wa muntu ni ya Borussia Dortmund yasivye Regane yasivye Borussia Dortmund retour asiba Celta asiba Mallorca asiba Madrid asiba Inter do Milan asivye match ndwi arimo zitatu za Champions League zibiri za Inter ya Borussia Dortmund asiba match ya Copa del Rey sivyo achana siba na match zo muri La Liga arimwe ya Valladolid ni ya Celta Vigo Valladolid ni ya Mallorca zitatu muri La Liga zitatu muri Ligue des Champions na match ya Copa del Rey sivyo match mugabo none izo match zo zibatsiye muri interval ingana gute yavunize genekezo ya 12 ukwezi kwa kane uno munsi genekezo rya kangahe uno munsi genekezo rya gicenda tugenekezo gicenda bivuze ngo ukwezi kwagomba gukwira fata rero muri interval y'ukwezi iminsi 30 deja ntiyakwiye ni interval iminsi nka 20 cyangwa 25 asivye inkino zigera ku ndwi bivuze ngo ni yamwayene yuko bafise rukino kuri chaque 3 jours inyuma y'iminsi 3 n'urukino nyuma y'iminsi 3 n'urukino probablement yaba tutari muri context y'abakiri mu gice ca mbere ciganwa barda basivye inkino 3 canke 4 ico gituma mbona jewe ku bwanje ata yagarutse physique bakaba ameze neza akora imyimenyerezo n'abandi sishobora kugira ubu amakenga ku bubasha bw'iyo ngo umukinyi bisaba ko Afrika zotra ibaye kankizi zabaga vina na ba Frenkie de Jong vyatsa kwagarura ritme nyuma y'amezi 5 badakina umupira 6-8 ni kintu cy'ukwezi n'imiburi buri kumwe canke indwi nka zitatu nibaza yuko ni misi tarenze 20 akigaruka abaganga batanze fever umusore agomba kuza ameze neza vyanka bikunda vyanka bikunda nuko rero ipanze kuri El Clasico ku munsi w'Imana saa 10 igera kuri 15 nibaza ko atadete twaga tutaganiriye ko
kumbure tapi vert ariko tapi vert kumbure tapi vert kumbure Tapi vert idependana. ico Barcelona isabwa na equipe yitwa Real Madrid cise gogena ngo ni muri zize Tapi amategeko vert